Twende tena kuja washa moto wakotea mbali speedi kari kari niko ndani ya Ferrari ni mtoto toka ghetto tena pata habari masera wa misaro niko nao michachari nasema hamjaona mindo chenu kifuniko na kuja tena fresh fesa mzuka hapo nipo. Twende usinione hivi eti nina kamwili kembamba ukikuja vibaya tayari unapigwa samba kama unataka mezewa kuja kwa Black Mamba nikupige 1-0 kama vile inamba na kama unataka nonesha wako uwezo shika microphone tufanye ka freestyle battle siko copy nitakukura kama vile gato mimi basi nifananite la pirato nyeto mumeyer kandi wo moshasser ashasaba rapper bigira ba grand joueur na kwanza d'ailleurs murachara ba mineur simpangana n'abana kuko je ndi grand-père cyenje kuvuga make amanjyame karwe ubu harageze kova mu gacerede abana mu cereze abakambe tuvuge amajambe make ibikorwa bikoreze imbani nyekeze moka muri iyi game niho zikogeda harageze dukubura ikibuga abana bo bahaba basomba nice batera ubwoba mumvishe nshani zifro rap ziyimbagiye mba zitagira ibiro bavuga ko bici budutera itiro. Yo bakunzi ba Flip GTV ndabaramukije mwese abakunzi bacu abakunzi mudukurikirana muri hano mu gihugu cy'u Burundi abakunzi mudukurikirana muri hanze igihugu cy'u Burundi shatse kuvuga hakujya amazi ba OG Flip respect kabisa ndabakunda kandi ndabafise ku mutima ndi kumwe na MC Blizzard behind camera kugira ngo abahereze amasano ameze fresh sana so niko mudiho murabako ko niko mu rapper reka tubanze kwanza twinjira kuri freestyle. Yeah, it's your boy Ben Breezy. Twende tena kuja washa moto wakotea mbali speedi kari kari niko ndani ya Ferrari ni mtoto toka ghetto tena pata habari masera wa misaro niko nao michachari nasema hamjaona mindo chenu kifuniko na kuja tena fresh fesa mzuka hapo nipo nibadilishe nitie tena viungo mziki wa buja flavor tena bado nipo single nipo uwanjani nakosa mpinzani na baki tuna fry mnaniona hewani kelele masikioni na bado siwaoni namba 5 uwanjani kwa magori ya Zidani kuja mrefu sana ni wape kile mnataka maswala kungoja tutaki tumeyachoka niwakumbushe mchezo huu sio ligi ya kwenye soka huu ni mchezo husomeki kama mchezo wa TikTok na mzuka isio isha flow za kutisha shoboki na madem liza wakina Aisha nite Mr. wa kuwasha DJ hata simamisha tia ngoma mpaka kuche manzi za takatingisha kuja nipo tayari nikuchape nikufunze kamzaza kikana mwanaye kwa hii game ni chamo kipinga ulize nina miaka midogo lakini kipaji ni kizee wanajaribu nishika lakini sishikiki wanaogopa ni disi wajua sidisiki sikia ninavyoteleza kama jina sabuni sindana nami wakuone kaweni mhuni ninamzuka izaisha flow za kutisha shoboki na madam liza wakina Aisha nite Mr. wa kuwasha DJ hata simamisha tia ngoma mpaka kuje mpaka usinione hivi eti nina kamwili kembamba. Yo bakunzi ba Flip G wumva yuko ndi kumwe n'umurapper ameze neza cyane akaze cyane ni Ben Breezy gute salama boss meze neza ndashima ala ndumva kuri flow zigiswahili flow nyene zimiravyo ndumva yuko kaze kabisa. Thanks papa. Bro kweli ukunda kwandika rap zigiswahili zimeze uko we ko muri akunda gukurikirana abaraperi benshi bo ngaho hakujya amazi mbega abaraperi ukurikirana bo bari ari bande? Merci sana kwa hicho kibazo. Nuko nyumvise mu Giswahili ariko byose ndavyandika ni Kirundi mukajya turaje guys ni Kirundi ndandika. So mbajije abaraperi nkunda kumviriza je ndakunda kumviriza abaraperi cyane bo nganyene mu Burundi ndakunda kumviriza umuraperi twa Prince Mshindi ndakunda no kumviriza 90. Yes. Shout out kuri abo bantu bakomeza gukora ibikora inka mu gutanga novuga ko inzira nziza ku bandi bari munsi yabo bashishikare kubacira inzira kandi bashishikare no kubereka ibikorwa vyiza. Bro ubona gute twinjira kuri beat gira kabiri tende bakunza Flip GTV gira fsona ugakengera ngaho kugira ngo beat gira kabiri ubashe kuyumva neza tubashe guhoreza show imeze bien reka twinjire kwanza ku Kirundi.
Yeah, yeah, Ben Breezy, Komodiho, yeah. narindinganye numva ibiti nteka ndabaha imisitari mw'iyi game nayifashe nk'umukino w'akamari fa ku mabiti numve ndagusukira amavesi ndagutabure ndagucane wibaze ko ndi shetani ko ntumvugwa mu rwinshi fata akanya gato mwicare mumvirize umwami w'ishamba abanzi muranzi ndi wa mutipe umwe mu kurapa yananiranye ndi ndama mu rugamba say I'm a Ryan in jungle nije fighter bamye batega imitego nyihange gato ndagucange ndagutere struggle fata ikaramu nkwereka ingene worapa kuno ndabacangacanga bumvise ntambwe kurapa Babylon aho ziri zitangura kumoka cyane igicaniro fo zanje zize kukuzimya cyane ubu banje mu buriyo mu buhungira murabana bato ntitwo kina murabizi nimba mupinze refa cufata ko gafirimbi nota 90 here mwese muri hasi simangana n'umunterega mpangana na team sharp shoot iyo ndashe sinigera mpusha shakubipime nkumenera inyuma y'urukuta nimba ufise ubwoba sabruhusha ndaruguha ndaziko nteye ubwoba kurusha intare y'ishamba isha boy Ben Breezy Yeah, Komodiho, yeah, it's your boy Ben Breezy, Breezy twende usinione hivi eti nina kamwili kembamba ukikuja vibaya tayari unapigwa samba kama unataka mezewa kuja kwa Black Mamba nikupige 1-0 kama vile inamba na kama unataka nonesha wako uwezo shika microphone tufanye ka freestyle battle siko copy nitakukura kama vile gato mini bausi nifananite la pirato nitumumeya kandi wo mushaser ashasaba rapper bigira ba grand joueur na kwanza d'ailleurs murachara ba mineur simpangana n'abana kuko je ndi grand-père voli meduza witega uburiyo ngarukira iyo mfashe mikrimiro ngo ntishaka guhera kurapa vesti tativyo ntaco vyo marira kumuvuza ingoma urazi ko je ntigerera yeah. Ben Breezy, Komodiho, MP3 turabaha so woo. So guys, murumva yuko numumengo ikiganiro cy'nyino munsi nico rangira bivanye nuko ndi kumwe numwe mu baraperi nagenda hora n'abaraperi benshi ariko uno munsi umuraperi duhuye nawe aranyemeje Ben Breezy. Kenshi na kenshi hari gihe duhura n'abaraperi ugasanga bafise inspiration ku barimvye bo hanze. So wewe uwari canke iyo uba Tupac Shakur wari guhindura iki muri rap y'uburundi canke rap y'isi? Rap y'isi. Tupac tumuzi nka fondateur kubera ko benshi bazi yuko ari we yatumye rap ishobora guhagarara neza. Mbega wewe iyo uba Tupac niki wari guhindura, niki wari kongera muri rap canke niki wari gukuramo? Icyo nari gukura muri rap cyane mu raperi no bakuyemwe ubwoba. Abaraperi benshi baritinya. Rap ni kibuga cyo kwisanzuriramwe, ni kibuga cyo kuvugiramwe ukuri kwawe kuvuye ku mutima, ukisanzura ukareka kurya umunwa, ukareka gutinya umuntu. Uko niko hip hop meze. Rap yemerewe kuvuga icyo ushaka cyose utitaye ku bwoba bufise canke ngo umungu igitsure cy'umuntu kanaka. Ico nico cyambere no kuye mu baraperi ukamenya yuko nyumba uri umuraperi ifo yuko uba umuntu akantu kose kabaye ntutinye kukavuga kavuge hama kumbure icyo uvuze kiba rukuri. Hari uwundi muntu kica kiza gufasha, hari uwundi muntu ubuvugiye. Twe turi mu Giswahili bavuga ati musanini kiyo cha jamii. Twe tuvugira abanyagihugu. Rero wowe utinye ukigumizamwe ukuri mu mutima wawe ntuvugire ujya muntu adashobora gufata mic ngo abicishe muri fro zawe canke ngo abicishe mu mudiho. Haba ari umuntu buriko uratuma atisanzura, haba ari umuntu utaburi kurere ku muco yisanzure mu mutima uvuge kwa kuri kwiwe biciye mu mpano Imana yaguhaye. Yeah. So bisigura ko rap ni message, rap ni gutanga inkuru canke kubwira abantu ikiri ku mutima. So Ben Breezy dufise beat ya nyuma
dufise beat ya nyuma cya turangiza ikiganiro nubwo ntareshaka ko kirangira kuko flow ziranyemeje flow ziri hano murumva yuko ari ibintu bitesa niko mudiho benshi mukomeze kudukurikirana muciye kuri zo zindi platforms zindi Facebook Instagram Twitter twagiye na beat Scooch. Yeah. Yeah. Woo. Yeah. Woo. It's your boy Ben Breezy. Yeah. Oh. Yeah. Chenje kuvuga make amanjyame karwe ubu harageze kuva mu gacerede abana mu kireze abakambe tuvuge amajambo make ibikorwa bikoreze imboni nyinshi zimoka muri iyi game niho zikugira harageze dukubura ikibuga abana bubaha babasumba nice batera ubwoba mumvishe nshani zifro rap ziyimbagiye mba zitagira ibiro bavuga ko bici budutera itiro n'igihe dimaze nkeneye ni hajya mu biro cye ibende de chape n'abatware bose ndabadale ndabihera icita ambiyase nkonyage muri iyi game ndi nk'igangster mama biti bakambaza ngene sanze ndabikora nkabatera ide bakumigwa rap zavina za kumwo tsireka bumve wironkera ino ti abacayi ndamambika mino ti nkabacenga nkabibagiza me sige ndabuke memere muracara bana kuko imushaka kwiruka kandi mukiri bimuga umuziki na wonse kuva kera nkivuka me superman muri iyi game ndamanigurukira muguruka narutarunguruka gusonye nko mabiti muri zira zose nyihenda nce ndaguko nabazo ziyoni zenishikira mu kibuga nkabacenga ku magori meje ngaca nimanukira barasunika senyeganyega frozanje ni nk'umuyaga fashe mike bose birabacanga bakagira ubwo bahunga mu kibuga shira hasi ngo cidu rubanza icanzanye muse no kubaganza bafise ubwenge bamuraduza ibiganza bacirugwanye mwese nko mucamanza nimba bumva topinga buna buhinga ngwino mwese ndabigishe ndabashire ku murongo nije naje mu yige muto ku buhinga pushi n'amaproje z'imitego je gufata abakinyi badashoboye mu gakino ntabana abakwiye kuzinzego umuriro ndabose ndomeke mu kibuga nturira abana bagize rap z'ibiyago no bakiye ku rutare teri ntambwe ndakuvune fata nk'umusirikare hip hop niyo mpano narazwe niga ngwino ngo chape n'abafone babunda batware ndabihera icito ambiyase nkonyage maze bose balabe niga ngwino ngo chape n'abafone babunda batware ndabihera icito ambiyase nkonyage maze bose balabe breezy niko mutiho yeah. So guys turako turangitse ikiganiro ndababwira ati turabakunda cyane yari MP triple igikoko the baddest the big dealer the game changer n'andi menshi bakumugara kusanga ku kibuga mbasa nkorera ko so nari kumwe na Ben Breezy